Ayo mafaranga y'ingurane ahabwa abanyeshuri ba kaminuza yatangwe gutangwa mu mwaka wa 2018 mu gihe imbere yaho abanyeshuri bahabwa agafashanyo katasubizwa. Umunyamabanga ntahegahezwa ajejwe inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi Frederic Wangirinama yuguye nama y'imisi yatunganije kuri wa gatatu n'ibiro bijejwe byo gutunganya iyo ngurane ihabwa abanyeshuri, akayamenyesheje ko abitavye iyo nama bagiye hamwe bashaka gutorera inyishu ku bibazo bituma ku kagurane gateba gutangwa. Ngo hotorerwa n'inyishu ku bibazo by'ukuntu ayo mafaranga yosubizwa. Umuyobozi ajejwe ibiro bijejwe itunganywa n'itangwa ry'iyo ngurane Barthelemy Cimpaye aratubwira imvo n'imvano yatumye batunganya iyo nama. Ajanye n'itangwa ry'ino ngurane mu bisanzwe kuko ugiye gusoma amategeko uko avuga, aravuga ko iyi ngurane dutanga ni ingurane nkuko ndiko ndabivuga itegeza gusubizwa. Haba ryaba itegeko ry'umushikiranganje ryashizwe ku mukono n'umushikiranganje wacu w'indero hamwe ari kumwe n'umushikiranganje w'ikigega ca leta. Biragaragara yuko abanyeshuri nabo nyine ubwabo biyemeza yuko bazoheza bagasubiza ayo mafaranga, ndetse mbere uravye hariho n'urwandiko bonyene basinya hano muri biro yiwacu natwe tukarusinya ko tukarutera ku mukono. Biragaragara yuko abanyeshuri biyemeza kuzoheza bakayasubiza. Barthelemy Cimpaye yavuze ko inama yari niyo kuraba ingene abarose iyo ngurane boyisubiza. Rero ino nama yari ifise intumbero yo kuganira nabo kugira ngo batubere novuga nti intumwa kuri bagenzi babo basigaye ku mashure kugira ngo baze barabyibukanya ejo bahejeje bumve yuko ari novuga nti ari ideni bafise kandi iryo deni baririshe baraheza igihega cy'igihugu kikabomboka. Simebazi Rutwabo yaserukiye abanyeshuri muri kaminuza y'u Burundi agasaba we ko iyo ngurane y'imyaka 3 bayiyongera icyarimwe nkuko bikigwa mu gihugu ca Tanzania, maze naho baba bariko bariga bakarangura utugambi twotuma bizokoroha kuyariha. Baguhaye 3 miliyoni 600 ukayafatira hamwe ukabuzikaride peut-être urashobora kutura bakana urakora ukazoza guheza bakahoya ufise ukungene ushobora kuyariha. Uzoje kurya muri obeyera atakindi usuri kurakora birakora. Richard ariko asoza igice ca doctora wewe abona ko impapuro z'umutsindo zitohagwa abanyenezo baterekanye ko barishe iyo ngurane. Ibindi bihugu bikora wahejeje nivyo bagakwiye no gukora kuri ibi z'abayisiyani bari ngaha muri universite y'u Burundi. Kuza kumuhereza diplome mu attestation akoresha ahantu hama diplome akazoyigira ko inyuma natwe turi hanze ugomba bakamuye diplome yo doctora kama attestation kuma muri ambassade. Ibindi bihugu ambassade yacu turaba diplome y'abantu kugira ngo abantu bashobore guhera hanze cyane bashobore kwigira mu bindi vyabo. Ngombwa bacubagira ubwizana ambassade kabibunga hanyuma umuntu aje mu gihugu mamuzi ko kamera rutse ko nabonye menya mamubizi hanyuma mukamateza n'abandanya kazi ngomba kuja hanze birambaye barazi yo biro hama kagenda bigisha niba bumvitse mere diplome nazogira nazoyisubiza nuko mukazoyipa nuko ndi ntari atandirizi neraniye ministeri cyangwa neraniye finance n'ayandi ministeri. Baserukiye ubushikiranganji bw'abakozi ba leta avuga ko nk'abakorera leta ayo mafaranga yokatwa ku mishahara imbere yuko ajanwa ku makonte bahemberwako. Antifia hanyuma nimero matricule zabo zikaboneka kubakata ara source nibaza coshoboka nta kibazo cobamwo, hobaho kuvugana ministeri ziba zibakoresha na ministeri ya education basanzwe novuga ko ariyo baba baheraniye, hanyuma n'ubushikiranganje bwa fonction publique hakabaho kuvugana amamodalite yo kubakata ingene vyogenda. Hoho nibaza ko atantambamye nini yobaho, ahubwo ikibazo nkeka kizoba ko bari mu masecteur privé nibo bigoye ahanini. Nibaza mugabo ya cadre réglementaire bamye bavuga nibayisubiramo ikamera neza, kumbure harakwiye nkeka kuyumvirwa n'izindi mesures contraignantes zisumba cyane izisanzwe ziriho, kuko ugiye kubiraba nimba umuntu yiga kironkera diplome byose bikagenda neza, kurihisha hajya usanga ari ibintu bigoye. Nkuko mwamye mubivuga n'amabanke murabona yuko ahora abishiramo ingufu cyane kugira ngo abantu baronse amadeni bashobore kuriha. Rero iyo cadre réglementaire niya mera neza ikabidetermina neza nibazazo kwiyumvirwa
n'ayandi masitrategi yokoreshwa kugira ngo n'uwuhejeje aho azoba ari hose agume yumva uyo mutwaro wo kuriha yuko umuriko birenze uko biri uyu munsi, kuko ugiye kubiraba uyu munsi uko amategeko ameze umengo ntibiboneka cyane yuko bategerezwa kuriha, kubera umenga bariko bararaba aho bazofatirwa ntihariko haraboneka. Uwaserukiye Obert aravuga ubuhinga butandukanye bwofasha kurisha amafaranga. Kuva mu kwindwi gushika uno munsi amahera amaze kubarambutse ya bourse angana ku miliyoni 381 n'ibihumbi 400 n'amafaranga ibihumbi 297. Niyo mahera twafatiye ku ntango z'uno mwaka budgetaire kuva le 1er juillet gushika uno munsi, niyo mahera amaze kubarambutse. Igikorwa cyarambutse y'amafaranga tugiye hamwe twese kirashoboka. Muri Obert hari uburyo bwinshi dukora mu kugira tugerere ku vraiment, turakoresha vraiment force iyo byase mugabo tworinda dushika hiyo. Nibaza yuko hagiyeho des strategies zimeze neza amahera ashobora kuba rambutse. Fatiye kuri kuvyo kwa dusangije ubumenyi yadushikirije hari imbere, yatweretse icyo twokora kugira ngo turabe yuko ayo mahera ashobora kuboneka. Cyo nafashe cyane, hari ibyo nafashe cyane gusumba ibindi. Hariho urupapuro rwemeza yuko aheranye amahera ya prebourse cyane yayarishe. Icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane, vuga nti kuba urupapuro ngira ngo bibwira nk'umushikiranganji aje bishyiga cya leta agatanga urabarira instruction ku ma ministere yose ku buryo hajye batanze akazi ikaba un élément essentiel yigize ku dossier y'umuntu, kugira bavuga bati udatanze aje judiciaire nshobora kuronka akazi muri leta kugira bayibone. Mwomya ko mu mwaka wa kaminuza ya 2022 umwaka wa 2023 hatanzwe ingurane ingana n'imiliyaridi 15, mu mwaka ukurikira hatangwa imiliyaridi 19. Muri uyu mwaka wa kaminuza ya 2024 umwaka wa 2025 hakaba hatikanije kuzotangwa imiliyaridi 30.